urabona bavuze imbona kazoza eh donc ni engloba ibintu vyo ikintu cyose cyose ico umuntu akora ico ikintu cyose tutegere kuko nta gutera imbere usiga inyuma ikintu muri rusangi ibintu vyahinduye isura ntibikiri nka kera twe tukicaruka ariko ziraza cane bazita amakarashika ico bakizi nitwotera imbere mu mbona kazoza y'uburimyi canke dutera imbere mu by'inyubako dutera imbere mu vy'itumatumana k'amakuru canke ikiniki twibagire umwidagaduro entertainment nayo nyine iraduka naraba misi ya mbere nabona du short video nkabona umukobwa araryohewe cyane n'ijya Dauphin yitwa Jessica Jessica aryoherwa ndabona biryoshe ngabo inkuru yari ibabaje ko numva ati yoye yari ibabaje Dauphin kumbe iriya nkuru ijya video ni zi intelligence artificielle ama ChatGPT niyo yayikoze iriya nkuru reka ngene ndakubwira usanga utanayizi neza ingene meze kandi entertainment iri mu bintu bifasha iterambere ry'igihugu kuko niho ducisha kwamamariza ivyacu abacu n'igihugu cacu twiga ingene dukoresha izi mbuga dukoresha kuko harabazikoresha nabi zigaza aho gukiza zikica apana kumva ngo jewe ndiki ngira nce nsyoza ba urumva aho nta karanga mutima k'umunyamwuga ubufise manager ni Chanceline ubiyoboye ni Liberi radukunda batazira nsoro ego kuri jewe nabwira ikintu cyane nakunda film uko twe dufata micro tugatangaza amakuru tugatanga message film nayo n'indi moyen de transmission messages zitandukanye kandi nazo nyine zishika ku bantu bagiye batandukanye ajya muri entertainment fise tudo twishi mugabo mpano ntafise uzonsabe ndirimbe ndagize bwagiye canke mwire bivanye naho umwe wese aherereye muraho murameze neza murakomeye mugwe neza mu mwami mugwe neza muri Kristo imbere yacu dufise umusore bisa nkuko urabona afise freshes ntibaze ngo ni vya bose bibintu imisi yari yari myinshi novuga ko ari amezi menshi tutabonana mu bwami bwa Burundi kuri mikoro mbe nose Ngarevis imbere yacu dufise umuntu ku bindi ncuro ya kabiri twavuze ati ngo dutemberere imisi yaciye ni myinshi reka tumwakire tubakire muce mwidondora abandi bashasha bashitse mudahari murakoze cyane my name is Alam the one Alam the first kaju gato gatuje kuzukuri ariyo mazina yanje c'est la deuxième fois nshitse kuri Burundi ndabaramukije rero abari bamaze kunkurikirana nabashasha nabaza kutufatiraho ikiganiro geze hagati kandi abibutse mugire subscribe kugira ibiganiro zo turatanga kuri Burundi bigume bibashikirikiriraho murakoze cyane muratubwiye umwidondoro na cyane ko zigiye kinini tutavugana twavuganye ibintu bya filme ubushize ariko je nyene umuntu ndamuronse singene ntamubajije bya filme imbere ko dutandukanira ikindi kintu turi mu Burundi uburundi bwacu Burundi buhire na cyane ko tubanze tugihere ko filme y'u Burundi wowe uyibona gute aho herereye na cyane ko ari mwe mu bamukurikirana izo filme muri rusangi ibintu vyahinduye isura ntibikiri nka kera twe tukicaruka ariko ziraza cane bazita amakarashika ico bakizi bakanumba cyane naza bakanumba ba Opla urazibona zari Tanzania ni filme zaziteye ubwo zihari ndibaza abo tusana barukiye yimwe barayizi filme yitwaza yari karashika nyine jambo niho ryavuye ndibagiye izina rya iteye ubwo ari baduhanisha ama filme y'ibidayimoni voilà karashika rega ryari ryo nyene kirege twara babiriya mu nyuma turinjirago n'ama filme yo mu Rwanda ariko no munsi and then twikirana ama filme byoshe wacu Burundi donc ntibikiri hahandi biko muvuduko biko biraduga cyane murakoze cyane turiko turaraba izi filme z'u Burundi bamwe bavuga ngo niko ziratera imbere ariko abandi bakavuga ko turiko tuva ku rugero rumwe tuja ku rundi nawe nkuko bivuze ati hari intambwe tuko turatera muri filme bien sûr ko vyari birisiko birubu tuko turaraba muco bitwa imbono kazoza burya imbono kazoza iri hose iri mu butunzi mu bwubaka mu mashuri muri filme byose urabona bavuze imbona kazoza donc ni engloba ibintu vyo ikintu cyose
cose ico umuntu akora ikindi cose kuko nta gutera imbere usiga inyuma ikintu tegerezwa kudugana twese nitwotera imbere mu mbona kazoza y'uburimyi canke dutera imbere mu by'inyubako dutera imbere mu by'itumatumana k'amakuru canke iki niki twibagire umwitagaduro entertainment nayo nyine iraduga kandi entertainment iri mu bintu bifasha iterambere ry'igihugu kuko niho ducisha kwamamariza ivyacu abacu n'igihugu cacu cyane gose ego rero usanze uri umwe mu bantu bamenyesha amakuru kuri yaga nawe kandi ibi bintu ubikozemo igihe kirekire donc uri mugenzi wanje kandi hariho n'abantu benshi babyifuza ariko bitakunze bashobora no kuturusha rero dushaka tuganire ku iki kintu cyo kumenyesha amakuru ko na cyane hariho abantu bamenyesha amakuru ugasanga bariko bamenyesha amakuru yo ku ruhande rumwe namba ari ku ruhande rw'ibyiza ugasanga bagomye mu byiza gusa namba ari ku ruhande rw'ibi ugasanga bagomye mu bibi gusa dushaka kumenya uyu mwuga wo kumenyesha amakuru bimeze gute ga mwene dadi ikibazo ciza cane mpora nganira n'abantu mu buzima busanzwe bambaza icambere na mbere umwuga ukomesha amakuru ni umwuga ukomeye cane nuko tutarawuha inguvu cane canke utarahabwa inguvu cane buriya kumenyesha amakuru ni ikintu gikomeye cane kuko sinice ngahe Bujumbura sohoye ijambo umunyagihugu ari mu Karusi umunyagihugu ari ibutanyerera canke ibuhomoza canke iburunga jewe ndamuha information umwanya muto ushoboka savdire que rero umwuga wo kumesha amakuru ni umwuga ukomeye ni umwuga kandi warukwiye kujamwo abantu bafise akaranga mutima k'ubunyamwuga nyene kuko ko warukivuze hari umuntu yamamu avuga ibibi gusa hari umuntu yamavuga ivyiza gusa ucumenga bahengamiye kwikote imwe oro umumenyesha amakuru nta nahamwe akwiye kugaragara umumenyesha amakuru uriya munyagihugu aguteza amatwi arakeneye kumva ikintu ciza cabaye arakeneye kumva ikintu kibi cabaye byose akavyumva mu mvugo problème abamenyesha amakuru dufise imvugo dukoresha cazigaragaza uriyo ariko umunyamwuga aramenya ati iyi nkuru nimbi irababaje citeye ubwoba je sais comment ndayivuga abantu bamenye icabaye inkuru mbi ariko ntibaca umutima yego uko ugibona nk'umuntu agitsimbiye kuri televiziyo ngo ukarabaye ngo maraso arasesetse wayi urumva ngo kavyagenze ukuntu meme niyo nkuru avuze nta nivyo nta nayitohoje soit atoye telefone afise kinyamakuru kanaka somye hakubanza kubaza bimeze gute ntagukiremo gaganya kubahwa hari inkuru yadumye cyane y'umukobwa yariwe n'ifi ngo yatoza bikini tuza gusanga rero jina nababaye imisi yambe ireke kijya nkuru narabaye imisi yambe nabona du short video nkabona umukobwa araryohewe cyane n'ijya Dauphin yitwa Jessica Jessica araryoherwa ndabona biryoshe babo inkuru yari babaje ko numva ati yoye yari babaje Dauphin kumbe iriya nkuru iga video ni zi intelligence artificielle ama chat GPT niyo yayikoze iriya nkuru reka ngene ndakubwira usanga utanayizi neza ingene meze iriya nkuru ni umuvyeyi yari afise umwana yakunda igikoko ciwe aravuga ati nje yaramufise ari umwe aravuga ati none cewe uwo mwana numufisha gute ko iki atakwikugira imigenderanire cyane y'igikoko ijya nkuru acarayandika yishira ikinyamakuru kimwe cyo mu Faransa cakira yandika kikore kirayandika ijya nkuru yakozwe gira umuvyeyi atera ubwoba uwo mwana nta vyabaye nta Dauphin yabaye urumva biri ijya nkuru imaze gusomwa abantu mu biterambere gumariza nanje nkiyumva kwe urumva baca narumviza agahinda kabiza narumvise mbabaye naje ubwo mu nyuma tarabana bati wapi ndabona ama video ari video ubona ko ari video yafashwe na kamera ne video zakozwe na chat turazibona cyamvuga ati siyo rero ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bari bakwiye kuba abantu ubu munyamwuga uko ni binyene kuravuga bamwe bahengamira mu ruhande uru abandi bahengamira mu ruhande umunyamakuru ntiyarakwiye ego
reka ndaguha akarorero yego reka nje ku banyamakuru b'inkino ushaka kuriko uravuga umupira hakaba harimo ekipe ufana nka Barcelona ufana Barcelona ikaca itsindwa canke ikiriko iratsinda ugasanga wibagiye kuri kuratangaza amakuru ko yumvirizwa n'abafana Barcelona n'abatayifana wewe ugatushiramwe ya fanatism ugatangura gucokorana abantu ntibazogura bagatanga ujya mu kipe ngo avuga umupira nabi waragresa nagira gute ahubwo umuntu yakuvuga ati okay ndafana mvuye imbere ya ndiko ndashikiriza ibintu abantu nza kuba hagati na hagati kumesha makuru n'umuhuza hama biheze nimba nje na wewe tushiduharira ati wabonye Barcelona yabatabiye yego wabonye Real wabonye bakiri twagutse rero umumenyesha makuru akwiye kuba umuntu ari hagati na hagati yego sivyo ko atakwiye kugira ivyo agira mugabo hageze gushikiriza inkuru tumugira umworosha aje hagati na hagati arabanza akantu ko gufana ikintu cyo gukunda ikintu akaraba kuko bijyagira avuge abantu nibavyakira kumwe yego rero tuvuge ko umumenyesha makuru uko ndiko ndabiraba arashobora kuba umuhuza w'abantu bien sûr kuko iyo uri kuravuga ikintu birasaba ko uhagarara kote zose ukavuga iyi kote ukavuga niyi hama abantu babonye ne bakamenya ukuntu bavyoriyanda kuko uburi umumenyesha makuru wa vrai no mwita niyo muntu ategeza kwanza kumviriza kwanza kandi umuntu abantu kurabumviriza biroroshe kunyimba arabagiza amakimbirane canke kuvuga inkuru wiyumvirije ikintu ugashiramwe ubwenge biraza korogira abantu mugabo ucihuru dugatera uvuga abamenyesha makuru bagenzi bawe barakwiye kumva yuko gushikiriza inkuru haba abandika haba baja kuri kamera bavuga ku maradiyo bakwiye kumenya yuko abantu bamukurikirana bose batari muri rya ruhande rwiwe yego asikiriza inkuru nimbarimbi kuko umenyesha makuru ntare kure kuvuga inkuru nziza gusa ni inkuru mbi mugabo avuga akwiye kuvuga ibintu byose avuga iyi nkuru ngira message ngira ntange ndayitanga gute ntize gutusha imitima y'abantu erega abamenyesha makuru canke ibinyamakuru cyo tuma abantu bahunga bagati igihugu nkuko byigeze ko mu gihe kirenganye ubu nkuje no kwicara aha wowe ukaje hajya undi akaje hajya ukavuga yuko ibujumbura amasasu yagize abantu begereye umupaka hariya dufateye abantu bari mu gatumba bari hehe canke abaje batekera ati bageze ibujumbura bararirakuye aba mu cibito ati mwumvise bararenze ku manda ati twacomotse kumbe jewe nacikuje sivyo we washi nipine ry'imodoka riturikiye hajya ngo amasasu aravuze muri ville urumva abamenyesha makuru bakwiye kumenya ati akaranga mutima kumwuga nakaye mbere je novuga ati harakwiye kuba n'amashure menshi yigisha akazi dukora umuntu akabanza akagira ico bitwa formation imbere kuko kuvuga amakuru sikugira ijwi ryiza sikuvuga igifaransa ciza saga prononciation sagasura keja kaza kuri kamera kagira no ni kumenya eske ndiko nkora ibiki shobora kuba nifitiye n'ijwi ribi ndiko ndabibwira abandi hakaba du formation yego kugira hakavuga ati okay jewe akaranga mutima kumwuga ndakumva uko hari abantu bazakomesha amakuru par exemple kuko abantu mbere muri nashima niko tutafise duze objectif imwe cyo kubona bayomesha amakuru kugira abantu bambone kuri televiziyo wirire hit rero wageze ko njya hit sindeka kubesha ko wewe bagufatiye mu kuramena inzu z'abantu kugira gusa content gumenza na content kumbe ndiko ndabesha ndiko ndagucafuza wewe hari n'abandi baje kugira iki aronka udufaranga uwo nawe aravuga byose uko bishaka views hari n'abantu baje ko moi kanivuge baje gukora umwuga bakunda erega imyuga turanayikora ataco yinjiza kavuga ati ndiko ndatikiza amakuru imbejo hari kizovamwo kitavuyemo mugabo ndumva mu mutima ko nkora ibintu nkunda ego ntaguciriyemwo dushaka kumenya urashobora kudutandukaniriza uyu mugabo kumenyesha amakuru nabijya bitwa ubuvumbuzi kwera kukera twagiye tubona barandiri promoter n'abandi batandukanye bagenda kuvumbura abantu bakabasanga bajyanye bagasimba impangu ariko bakiyitwa ngo n'abajournaliste mwico gihe ariko ubu barahindutse dushaka kumenya ibi bintu bitandukaniye he kuko ubu ntibikiba reka ndakwereke
bijya bintu bakora uribaza ko 85% harimo plank niza content bakleye ego nirigasha bona Elvis wowe wewe jewe ndafise ama vie privé wanje sivyo no kwemera kubera kiba bavumbura bakicavuza mugabo agatora microphone bakakora ikiganiro uzikico kintu ntaciyumvira agusanze muhira iki ni kirumva basanze baryamye nko mu star tuvuge mu star bagakina planka ngo bamusangane n'umukobwa wewe wo kwemera gutora micro bakatsa kamera bagusanze mu gitando ryamanye n'umuntu zijya zari planka barabivuga ati wenzo za kuvumbura ubwa mbere na mbere abavumbuzi bajya hiti bararenze ngo numutananirwa par exemple hama nawe bafashe tujya hiti kubera iki uri kuravugwa mu nyamakuru erega ijya ni showbiz ijya ni buzz ijya ni tabez rero zijya zari plan n'amaskamu nizo bategura cyane gose none hama ubumenyesha makuru ni ibi genza hakurondera kinkuru cyangwa nkarondera inkuru ndi sure aza nkayivuga zijya ni bijya nivyo muri showbiz nyene ngukerera ama plank uko ndi sure certes wewe ukurira igipangu c'umuntu ntuzi ko afise imbwa ugakorokera indani abantu bagakureka hama abantu kiyorana bakomeza ngo umusuma warigeze ubona abantu bavuga ngo baze gusengerera ko atabantu wigeze ubona baje gushengerera ngo bari kuba twirika abantu bashengereye ariko twabona umutipe mutagiye ngo rimwe ibingo murabona uza kantu kararyoshe ngo nibase kutubesha yuko ariko je nibaza kubikoze mwa kino gihe wapi nta hiti wowe jatu abantu baribabariye wewe unsanga nk'ubu nicaye mu nzu nabuze n'ibyo mfungura ngo usanga nk'ubu ndiko nigo rupangu kurasimba ari gihe nugaye igipangu gira nyene urupangu antelefone nabwiye ati burya si honde nugaye inzu sindari uko amera yuko yetse cyane gose uwaze gusimba impangu hama tubandanije gatoya hari ikintu abamenyesha makuru n'abanditsi bakunda gukora bitwa base mbo bakabesha abantu kumbure baba bariko bakora promotion y'ikintu runaka bakabesha abantu ibi nibi ico kintu ko bari celebre iki kintu gishobora kuba uno musi tuvuganye nka jewe n'umukobwa turakundana tukavuma kumbe two dutegurira umuziki canke filme ariko mu nyuma ukacubazanamwe abantu ati umuntu ntitwakundana twariko dutegura iki gikorwa ivyo bintu abantu bashobora kuba bavyakira nabo ugasanga bariko bacanga imitwe reka nabiguhe umuntu wese la Claire ikintu ugira avugwe sivyo burya n'uburyo bwiza bwo kwamamaza nuko rero benshi mu Burundi abastari b'abarundi serono reka ngaruke no mu mafilm ndazi ko naho nyene ariho ukunda gukorera cyane yego nabonye nako ba Claire kano tujyo uribuka film reka ngo mu diaspora mutama yatereye ivintuze urabona uravye karavuzwe voilà rero nizijya rero ariko munyuma batuzanamo ngo ni filime ubona ko kari kandi umuntu wese ijya nkuru yikurikiranye ijya filime rayiravye kuraba rero bya bintu barivyo c'est ça rero tukabona abastari bashushe na couple imeze uko amafoto bagira ukuntu hamukana basohoye indirimbo bijya abantu abafana babo ntibavyakira kumwe kuko hari gihe jewe mbafana hari habo bitirimutsa nk'abantu bakijijwe bobo bashavuga ati vraiment barinde kutubesha kugira turabe ibintu byabo urumva abantu ntibakira ibintu kumwe cina shaka kumfana muri rimzo yo haba nankanaga kaza mbona ebana bagiye ngo bonaka ngo barakundanye iki niki mugasinite je nakibazo uko jewe ndumesha makuru ikintu kibaye ndanyera ko kimenya kurusha uriya munyagihugu asanzwe uko ni jenzo za kubamenyesha ati mwabonye uko na jewe mbunda aka content akabonye cyanja kuri page urukundo hagati ya nakana nakagwashusha kandi manama zikumenya yuko ari base ego ndikenera yavyuzi ndikenera ya baba bone banje gapaje kagume gahitinga mugabiri ya bintu nivyo nukuru iriya ziriya base izo kubategurira inzira mugabo bazobeshikorana bashira mu bwenge cyane gose uko ari gihe utusha ko mufana akakwanka yora gufana gose uko ari gihe mu Rwanda bobo mu Rwanda bafite ukuntu babikora naje ngiye kubitahura ubuvuba
mu Rwanda bo beze yabo umbabarire abakuzi ba Albon beze yabo yica entertainment yabo irimo na politique irimo na politique tigute iyo muri politique vyashushe ibintu biza kuzimya amakuru kara trading muri politique mu Rwanda ni entertainment ego hatasohoka zibagiza abantu biriko biravugwa kuri rezo sociaux hagasoke shasha barako baravuga ku kibazo kiniki umukobwa kanaka umustar hagaragara amafoto yo yambaye ubusa bya bindi mwavyibagiye entertainment urumva c'est ça rero bumva baba biteguwe barabona ati iki kintu tukizimye ego kikizimya tukizimye uko kandi birakuwe nibafata umwe babisigura ngo urumva ngo byari baca bagira nkuko rero entertainment no bamenyesha makuru bafise uruhara ruri imbere mu gihugu ico kintu kirabe uko nkuko renda bivuze yabatwe natwe ngayo bacu bimeze uko usanga biryosha ariko nibaza ko bizokunda ni bukebuke ni etape par etape bukebuke tuko turagirirwa ubuntu si tugwaruka niko ruri entertainment tukakuronka no mushikiranganje ubugwaruka kintu n'imico kama je nibaze ko tumitegeze ko vyinshi nibaza ko bizotora ego kadufise n'umwana na nyene nshoboye makuru y'igihugu akunda ugwaruka cyane biriko biraza ivyo byose bizogenda byinjira namwo ko musahabe iterambere mwa bino bintu byacu ego tuvuze ibintu byinshi tuvuze ibintu bitari bike ni na cyane ko tuba turi hagati cyane tuvuga ati ibi bintu tubigira umwuga tubikomeze ariko tuniyubashe ego akajambo kamwe tworangiriza ko kumbure nk'impanuro kw'aba bantu bacu dukorana umwuga umwe wabukoze nza kuvuga ibintu bitatu ni ibintu bitatu kandi bikomeye icambere na mbere babe abanyamwuga bafise akaranga mutima k'umwuga bakora apana kumva ngo jewe ndiki ngira nce nsyoza ba urumva aho nta karanga mutima k'umunyamwuga bufise icya kabiri twiga ingene dukoresha izi mbuga dukoresha kuko harabazikoresha nabi zigaza aho gukiza zikica ego kuko uzigiye ko ukavuga ibitari ivyo umenye yuko bisanzara isi yose birajabuka bikagenda ikigira gatatu twige kumenya societe turimo n'ivyo dukwiye gushikiriza societe yacu n'ivyo bitatu murakoze cyane murakoze reka dushimira abantu bako dukurira kuri Burundi bari hirya no hino mu mpande zine z'isi ego tubabwira ati mubaho mugiraho muba mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro namwe tubifurije imigisha mukomeze guhezagirwa ntibaze ko nitongera kwakina muzotita nama naje uheruka twavuze kuri filme cyane kandi ni wambajije cyane kuri filme rero bigo je nkina filme tuzobigaruka ko igaje ndakina filme nawe urakina filme ndumwanditse filme nkomeye none tuzo ngaho sinaciye muri Burundi Film Academy none rega muri Burundi Film Academy uje bokwakira canke mu yandi matima atandukanye si ngombwa muri Burundi Film Academy ndashikwiga uje kwiga karibu bazokwakira babijejwe kumbure manager ni chanceline ubiyoboye ni Liberi radukunda batazira nsoro ego jewe nabwira ikintu cyo nakunda filme nakunda filme cyane n'ubu hari udufilme duto dusanganye ne natinze hari ndafise niyo niko ndategura kandi azoba ari isezo yego hasigaye ikibazo c'uburyo na location uzobibona kandi zo ndi acteur principal kuraje nje ndakunda abanyempano muri filme yego uko twe dufata micro tugatangaza amakuru tugatanga message filme nayo n'indi moyen de transmission message zitandukanye kandi nazo ni zishika ku bantu bagiye batandukanye cyane gose bien sûr murakoze cyane rero nibaze ko ni hagegiye giwe tuzaza tubivuge tubisesangure neza cyane gose hama filme tubakubitera link muri commentaire ajya muri entertainment fise tudo twishi mugabo mpano ntafise uzonsabe ndirimbe sawa murakoze cyane ego mugira umunsi mwiza watwese kwadukurikirana bose